Bavukanye inshuti bagenzi bino samizi mu wacu Bikira Maria ijugimani wanyu ijugimani wacu turabahaye ikaze muri cakiyago cinyigisho ndoramana. Uyu munsi turaje kugira ngo tubandanye cyo twari twaratanguye tubandanya tuzirikana tunoganza kubijanye n'ingabirano za mutima mweranda kugira ngo bidufashe gushobora kugendera neza ingabirano za mutima mweranda. Twibutse yuko ingabirano za mutima mweranda atarindwi gusa kijya giharuro ndwi ari giharuro c'umwuzurira, igiharuro mbere c'Imana, giharuro kirora ku Mana, ni giharuro ntimuntu niharura ati n'ingabirano imwe zibiri zitatu zine zitanu zitandatu indwi akagarukira ngaho. Ca giharuro ndwi kitubwira ivyuzuye neza, ibinengesereye neza, ivyinshi mbere mu Mana, nogira nti ibirangutse neza. Imana igatanga ingabirano nyinshi zuzuye, ariko kandi ingabirano imwe ikayitanga umurava mu buryo ishaka kuzura kandi ikarondera kutwuzuza ubwiza bw'Imana, kutwuzuza urukundo rw'Imana muri ubwo bucuti dusangiye n'Imana. Igiharuro ndwi rero ko ari igiharuro nshushanyo, ni igiharuro giserukana ukuntu Imana itanga vyinshi kandi vyuzuye kandi birangutse neza. Iryo no kwita mu gifaransa la perfection. Kumwe na Yezu ariko arabwira Petero ati niwarekurira mugenzi wawe uzomurekurira incuro 70 kundwi, nukuvuga incuro nyinshi, ariko kandi ukamurekurira ku buryo bwuzuye atari igicuga. Ariko dusubiye twibutse gatonya ko twagarutse ku ngabirano zitatu zisa nizegeranye kandi umenga zihakwa kuvuga bimwe, ariko zitari zimwe gose, zidasa ijana kwijana, nubwo zegeranye mbere ugasanga abatari bake turahakwa kuzitiranya. Ni zingabirano z'ubwitonzi, ubwenge n'ubumenyi zitandukanye, nubwo zitangwa na mutima umwe kandi zigashira ku Mana imwe, ziratandukanye gatonya. Twarabonye yuko ubwitonzi ari yo ngabirano nogira ntituvyaramwo ugusosegwa, ukwiyumvamwo ivy'Imana, uko Imana nyene ibibona, uko Imana ibikunda, tukavyiyumvamwo mbere mu ngiro y'ubuzima bwacu. Kumwe tuvuga mu gifaransa une connaissance par expérience, kunywana n'Imana bikaduha kwiyumvamwo ivy'Imana, tugaheza mbere tugaheraho tuvyihambirira ko tubikunda tubishashara. Ariko kandi twarabonye ko iyo ngabirano itandukanye gatonya n'ingabirano y'ubwenge. Ingabirano y'ubwenge twarabonye ko ari ingabirano idutuma twinjira gose, tukimbika gose mu mabanga y'Imana, tukayatahura, tukayiyumvamwo mu muzirikanyi, mu bwenge, tukayasobanukirwamwo neza, tukaronka umuco uyadusigurira neza, tukumva ducakamiye mu bwenge, dusoseye mu bwenge. Ingabirano twabonye yuko idukomeza mu kwemera, igaheza ikaduha kuza turakira amabanga y'ukwemera mu muco wayo, ntahere nk'uko umenga ni mu bintu vy'ibinyegezwa bitanyeguruka bihishijwe. Oya, muri yo mutima akaza araduha gutahura mu bwenge na cane cane amabanga y'Imana, ivyiyumviro vy'Imana, imigambi yayo kuri ubu buzima no ku buzima bwacu mumwe wese ukwiwe mu muhamagaro wiwe. Twarabonye yuko iyo ngabirano y'ubwenge itandukanye n'ingabirano y'ubumenyi, kuko izo ngabirano barakunze kuzitiranya abatari bake. Ingabirano y'ubumenyi twarabonye ko ari ingabirano mutima duha, muri yo agaheza akadufasha guhera muri ibi biremwa, ibinyene Imana yaremye, ibi vy'ubuzima bwacu bwa misi yose tubamwo, twabona ubwiza bwavyo, tukabona ingene biringanije, amategeko abitunganya abiringanije, tukabona ingene bihanahana neza, binywanye vyuzuye neza. Bigaheza muri ivyo ntiduhere mu gutangarira ivyiza, wabona ubwiza bw'umuntu, ubwiza bw'umusore, ubwiza bw'umwigeme, ubwiza bw'urukundo hagati yabubakanye, ntibiguheze mu bantu gusa, mu vy'abantu, ukumva iyindi ngabirano iziramwo ikakwerekamwo ubwiza bw'Imana. Ni ingabirano iduha nogira nti kubona no kumva rya jambo muri Bibiliya mu ntango zirema, Imana iremye ibintu, uko umunsi uheze kagira iti vyari vyiza, ni vyiza. Ubwiza bw'ivyo yaremye bukatudugana mu bwiza bw'Imana. Ni ingabirano rero mutima mweranda duha kugira ngo ntidufatwe ngo duhere mu vy'isi, ahubwo bikatudugana ku kubona ubwiza n'ubutungane bw'Imana, tukabushamika ko ubuzima bwacu, tugaheza tugasanga uko tuza turamenya vyinshi mu vy'ubuzima bw'isi, mu vy'ubuzima busanzwe. Ubwenge bumenyi burya mbere bwo mw'ishure bukatwugurura kumenya yuko Imana isumba vyose, Imana irengeye vyose, yo nkomoko y'ubwenge bwose. Mukumva yuko ingabirano y'ubwenge
ifatira mu mabanga y'Imana ikatudugana mu mana, ariko ingabirano y'ubumenyi ifatira mu bintu by'ubuzima bwa misi yose byo ngaha ku isi, bwa bwenge dusanzwe tuzi imbere n'ubwo mu ishure butunyegururira ingene ibintu bikoze, ingene biringanije. Ingabirano igaca itudugana mu bwiza bw'Imana, ikatudugana ku kwakira no kumenya Imana. Ni ingabirano duhora tubona mu basava b'abakristu, niyo bubuye ibintu bishasha by'ubwenge bwinshi bigaca bituma biyumvamwo Imana gusumvya, ingene Imana ihambaye, ingene Imana ariyo gusengwa koko, kuko yaturemeye ibintu vyiza vyinshi mbere tutaraheza kubura bigaragara mu bwiza bwayo. Tugomba dutere iyindi ntambwe. Intambwe ya kabiri, tugaruke ku zindi ngabirano nogira ntizitatu: ingabirano y'ubuhanuzi, ingabirano y'ubukomezi, be n'ingabirano y'ukubaha Imana, abandi bita ingabirano yo gutinya Imana. Izo ngabirano zitatu nizo tugira teramira ko muri uyu mwanya, ariko imbere yuko tuzishikako tubanze twambaze Mutima Mweranda, niwe mwigisha atwigisha imbere muri twebwe, akadutahuza mu bwenge, akaduha ubumenyi bw'ivy'Imana, akaduha ubwenge bw'ivy'Imana, ariko kandi akaduha n'ubukomezi bwo kubishira mu ngiro, ntibihere gusa mu gusosegwa navyo, ariko bikaza mu gukomeza ubuzima, kubuhindura no kubugira bwiza. Kaze Mutima Mweranda, kazi wacu, turakwakiriye aya mango, turakwakiriye hano musamirizi, turakwakiriye nabo bose bari ku nsamirizi zabo bariko barakurikira inyigisho yawe muri Ekleziya. Turakwakiriye we Mutima wa Data, Mutima wa Yezu, Mutima ubandanya igikorwa ca Yezu muri Ekleziya uyu munsi. Kaze utwigishe, kaze utumurikire, kaze utumenyesha amabanga y'Imana, kaze uduhe kumva gasosera n'ubuhigwe bwayo, kaze ahinduke mbere ubutunzi bw'umutima wacu. Kaze Mutima Mweranda, kaze uduhe ubukomezi bwo kuyarangura, kuyagendera, kuyazigama muri twebwe. Kaze Mutima Mweranda. Nuko dutere intambwe rero, duhere ku ngabirano y'ubuhanuzi. Be iyo ngabirano iteye ite? Reka tubanze twisunge iri jambo ry'Imana dusanga mu gitabo c'Imigani, ni mu kigabane ca 15 kuva ku murongo wa 21 gushika ku murongo wa 23. Dusoma tuti: ubusazi butera akanyamuneza ikibura bwenge, ariko umuntu w'ubwenge aca mu nzira igororotse. Imigambi itagira gihanura irasambuka. Iyo igize abahanuzi kandi benshi ni hirama. Akanyamuneza k'umuntu kari mu nyishu y'akanwa kiwe. Ese ukuntu ijambo rivuzwe mu gihe caryo ari ryiza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Turumvise aka karongo ka 22 ngo imigambi itagira gihanura irasambuka. Iyo igize abahanuzi kandi benshi niho irama. Guhanura, abahanuzi, ingabirano y'ubuhanuzi. Niyo ngabirano rero turiko turazirikana. Turumvise iri jambo ry'Imana riza rifatanye n'irindi mbere dusoma mu Izaburi, aho umwanditsi w'Izaburi agira ati: umukama arampanura kandi mpuza umutima wanje kukumva impanuro ziwe. Iyo ngabirano rero umuntu ashobora kwibaza ati mbe iteye ite
nuguhanura nyene bimwe vyo gusanga umuntu ndamushize ahantu nyene nkamukanika nkamuhanura nkamubwira oya sibijya ni ingabirano ya mutima mweranda. Tugomba tubona ingabano y'ubuhanuzi nk'ingabano ya mutima mweranda wenyene mbere aduhanura ubwa mbere aciye muri twebwe, ariko kandi akaduhanura aciye no ku bandi. Aduhanura aciye ku nyigisho, akaduhanura aciye mu karorero keza canke mu guserukwa ko n'uyu nuriya ukumva kubwiye amajambo akugurira umuco mushasha, akakwereka ingiro n'ingendo bibereye mu nyonga z'Imana. Muri yo rero umukama aratumurikira imbere mu mutima. Iyo nogira nti ni ku rugero rwa mbere, mukama akaduhanurira mu mutima, tugatahura neza inyifato, imvugo iroranye bitumbereye ishaka ryayo, be n'inzira twokurikira. N'ingabano rero ituma mutima mweranda ashoboza agatima mpanuzi kacu, akagashoboza gusobanukirwa n'ingingo ibereye inywanye gose no gushaka kw'Imana bishingiye kuri Kristo n'inkuru nziza yiwe. Aha rero umukama ntatubwira gusa mu mutima wacu, araca nogira ni ku yindi ngingo ya kabiri mu ijambo ryiwe, be n'umuntu ahe nziza n'impanuro y'ubuzima bw'abavukanyi, bikadutuma rero dushobora gukurikira inzira y'umukama. Turumva yuko umukama harahaduhanura muri mutima wa mweranda aciye ku ngabirano nk'iyi y'ubuhanuzi, akatubwira mutima, akatumurikira aciye kuri ka gatima mpanuzi. Agatima mpanuzi cyo twita conscience, arico gituma bene ako gatima mpanuzi bikenewe yuko karereshwa hakiri kare, umwana akiri muto, ikibi n'iciza kakamenya gusobanura neza ikibi n'iciza. Ni naho ingabirano y'ubuhanuzi iheze ikagira hifatira igihe umuntu menga arazazaniwe, ari muhe bigoye vyo gufata ingingo itumbereye canke ego akorera mu bintu bigoye, bikeneye ko vy'ukuri afata inzira y'umukama, ntahushagirike ngo hava asanga arazimiye kandi azimije n'abandi benshi. Ku rundi rugero tukabona rero ko Imana iduhanura, mutima mweranda ashobora kuduhanura muri iyo ngabirano aciye n'ijambo ry'Imana. Igihe dusoma amajambo y'Imana, mutima aratuyagisha, akatumurikira, akaduha umuco ku vyari bitugoye gutomokegwamwe n'ingingo twofata vy'ukuri. Igihe dushaka ingingo ituroresha ku Mana, idufasha kugira ngo ntidusange twaciye hatariho, cane cane nk'igihe dutegerezwa gufata nk'ingingo yo gutumbereza ubuzima bwacu mu gufata inzira y'umuhamagaro wacu. Turakenera gose iyi ngabirano y'ubuhanuzi, mutima akaduhanura aciye mu majambo yiwe, ariko kandi mutima mweranda ashobora kuduhanura aciye nko tuvyumvise mu ntahe n'impanuro vy'ubuzima bw'abavukanyi canke ubuzima bw'aberanda canke ubuzima bw'abandi bose ushobora gusanga baraciye mu kiringo nk'ico turimwo muri uyo mwanya. Ni ya ngabirano idufasha kwiyubara, mbere ugasanga turategerezwa kumva muri twebwe ko igihe tuzazaniwe tutokwihuta gufata ingingo, ahubwo tukabanza tukabaza umutima, tugatekana, tugasenga, tugasaba mutima mweranda akatwereka, tugahanuza abantu nogira nti baba dukurira canke bamaze gutera intambwe mu bucuti n'Imana, bamaze kugira umugani boducira bakadufasha gushobora gusobanukirwa. Ino ngabirano rero iratwunganirana cane cane iyo twazazaniwe mu ngingo twofata. Umuco wa mutima mweranda ugaheza ukadufasha gutandukanya ikibi n'iciza imbere y'Imana. Ingingo koko izanana muri mutima mweranda ikugurura inzira, kandi iyo nzira ikagira ingaruka nziza nyinshi ku buzima bwacu mu bintu bikomeye kandi bihanitse. N'ingabirano inadukingira guhuruduka, irakenegwa gose kuri abo bose cane cane barongoye abandi mu bihe bigoye. Wamusanga umenga duca mu bintu bigoye bigora gufatamwe ingingo, mu gutinya ko duhuruduka ugasanga tugiriye nabi benshi, hakubakiza hagukorera inyungu rusangi, ugasanga umuntu yagavuye afatwa mu nyungu z'abana bari, ugasanga ntari mu mpanuro nziza ya mutima mweranda, ahubwo yegeranya abantu, ugasanga irashoboye no gutandukanya abantu no kubasambura. Mu bihe rero bigoye cane cane ku bantu barongoye abandi, gufata ingingo mu bintu bigoye si ibintu vyama vyoroshe. Birasaba ko mutima mweranda adutabaza iyi ngabirano y'ubuhanuzi ikatuyobora kugira ngo dufate ingingo koko yerekeza ku Mana, igaheza ikugurura inzira y'ingaruka nyinshi z'umugisha n'umuhezagiro w'Imana iwacu.
ivyamwa bikomoka ku inongabirano ni vyinshi, iraduha kumenya ikibereye imbere y'Imana igihe twambaje mutima mweranda, kugira ntiduherere gusa ku ngingo zigarukira ku mpengamiro y'abantu n'inyungu zihuta z'ubuzima bwacu, inyungu zifatiye ku biharuro runtu vy'ubuzima bwa misi yose, tukumva yuko dukeneye kureka Imana ikinjira mu buzima bwacu mu gufata ingingo zishingiye mu bunywanyi bwacu nayo. Ikindi camwa nuko ivyara muri twebwe igakomeza izindi ngabire, igakomeza ingabirano muri twebwe y'ubwirinzi bujanye no kwitonda, cyo twita prudence, busanzwe bubangamirwa kenshi no guhuruduka, ihuti, ukubebagurika, ugasanga dutadutora, ugusanga tutaguma hamwe, cyangwa ugasanga turanarengagiza, umwitwarari kurenze, umenga ari ibintu bidushuhura, ibintu bitwubira, ibintu bidusunika bikadusuka mu bintu tutavyitondeye ngo twumve neza inzira y'Imana muri ivyo. Iyo ngabirano iraheza ikaturinda kugwa mu mitego y'ukwihutagwiza gose be no guhuruduka. Irakomeza muri twebwe ukwiyubara, ari mu nyifato, ari mu mvugo, ari mu migenderanire, ico no kwita mu gifaransa la discrétion. Hari igihe usanga umuntu atiyubara ngo amenye kumva muri we ikiroranye mu mwanya uyu imbere y'uyu muri ibi bihe, gasanga biramugora gutora neza amajambo abereye azana ingaruka nziza hagati y'abantu, agaheza akagira imigenderanire myiza imotamwo ubuntu n'ubweranda bw'Imana, ico twita la discrétion. Kamengo umuntu arahuruduka, avuga nk'ibisunitswe n'impwemu gusa, ntamenya ingene abishira neza ku munzane mwiza kugira ngo haze ikintu kiroranye imbere y'Imana kandi kivyara ingaruka nziza nyinshi. Iradufasha gutandukanya mu bitubamwo imbere bimwe bitwirukamwo, ico no kwita les mouvements intérieurs z'ubuzima bwacu, ugasanga hariho ibishobora kuza nogira nti bivuye kuri kamere runtu y'umuntu, n'ibindi bishobora kuba bizananye mu Mana. Burya kubera uko tuba twarakuze, kubera ivyo tuba twarakuriyemwo, ibikomere vy'ubuzima canke n'ibindi, urahura usanga umuntu hari ibintu bimwadukamwo, ukazubona mbere yafurutiye atani ikintu camubabaje, hama ugaca usanga nk'iyamerewe gutyo nabi, hari ibintu biguma bimwirukamwo bivuye nogira ndi ku magara make, eka no ku bintu vyose biba vyaramubabaje, gasanga ntashobora gusobanukirwa neza muri uyo mwanya yayowe n'ivyo nogira ntibimeze nk'ibisebuzi muri we, ngo ashobore gutandukanya ibizananyemwo Imana n'ibivuye mu runtu. Caho gashobora no gusanga mbere umengana ibintu vyiza, ariko muri ivyo vyiza vyinshi bigucamwo harimwo kimwe Imana ikugeneye. Umuntu ntashobora nogira nti kwakira ivyiza vyose muri ngo avyikonganirizemwo vyose, mugabo gasanga hariho kimwe Imana yamuciriyemwo inzira y'ubuzima bwiwe. Mutima aradufasha kurenga beno y'ubuhanuzi, igaheza ikadufasha kumva rero muri izo nzira zose nziza iyibereye kuri twebwe, iyi Imana yatugeneye, kandi kazanira ingaruka nziza nyinshi abandi. Iyo ngabirano irateza imbere izindi ngabirano nyinshi, igakuza, igashikana mu gihagararo ciza ubweranda muri twebwe, igatuma dutekana ku mutima. Ibidufasha rero kuronka iyo ngabirano navyo sibindi ni igisabisho, ijambo ry'Imana twavyumvise, uguhanuza no kugamburuka mu neza abadukurira. Umuntu ntiyigire bugabo bwigaba, kuko no mu kirundi tugira tuti ngo umuntu umwe yifasha gusara ntiyifasha gusaba. Iyo ngabirano irakomezwa nuko tumenye kwicisha bugufi, tukumva yuko tutogendera gusa ku vyumviro vyacu twenyene, igihe tumenya kurondera gushira hamwe n'abandi mu ciza no mu kugamburuka mu neza. Iyo ngabirano kandi irakomera muri twebwe igihe twimenyereza kurondera kumenya ishaka ry'Imana mu rukurikirane rw'ibiba mu buzima bwa misi yose. Iba mu buzima bwa misi yose umuntu abona umenga ni ibintu biza vyaduguko, mugabo umuntu akamenyera, kimenyereza kurondera gusomamwo ic'Imana, ubutumwa Imana igomvye kumuhamo. Birasaba rero kandi ko kugira ngo iyo ngabirano ikomere itere imbere muri twebwe, dufata imyanya y'agacerere no kuzirikana, kugira ngo ntitugendere kumushuhira w'ibiriko biraba, ahubwo tukumva ubundi butumwa bunyegeje muri vyo, tugaheza tukihambirira ku c'Imana ibidufoboreye mu biriko biraba. Mukanya duce dutandukira ingabirano y'ubukomezi, badufashe badushima akarimbo ka Mutima Mweranda, inyigisho ibandanye dutemba neza.
ninahazwa mutima mweranda. Ubu naho turabe ingabirano y'ubukomezi, la force mu gifaransa. Iyi ngabirano y'ubukomezi nayo nyene irahambaye, kuko tutayifise umenga ivy'Imana biduhera imbere ntivyinjire mu buzima bwacu. Tubanze twisungira ijambo ry'Imana dusoma mu ibaruwa umutumwa Paulo yatwandikiye mu Banyafilipi kigabane ca 4, duhere ku murongo wa 10 duheze dushikane ku murongo wa 13. Agira ati: ndanezerewe cyane mu Mukama, kuko mwasubiriye kunyereka ubu ivyiyumviro mumfitiye. Mwahora munyiyumvira neza, ariko ntimwari bwabone uburyo bwo kubinyereka. Subukene bumvugisha. Naramenyereye kwigenda ko aho ndi hose. Ndazi kwifata mu bukene, ndazi nukoga mu vyuzuye. Hose muri vyose narimenyereje guhaga no gusonza, kugira umurengera no kuba mu bukene. Vyose ndabishobora mu bunkomeza. Vyose ndabishobora mu bunkomeza. Ako kajambo karakomeye, ni mutima amukomeza, muha ubukomezi. Ingabirano rero y'ubukomezi ni ingabirano idutabara mu bihe by'intege nke, canke mbere no mu bihe byo guhimbagwa, tukaguma duhagaze neza mu kibereye imbere y'Imana. Mu bukene ntiduhave tugoka ngo dutubwoko, ariko mu kunezerwa no mu guhimbagwa ntiduhave twirekura ngo dusange twagize inyifato ndenza rugero. Tukaguma neza ku murongo umeze neza uroranye imbere y'Imana. Iradutabarana cyane cyane mu magara make, ikadukiza ubunebwe be n'ubwoba bwose bushobora kutwadukamwo, bukagomba kutubuza gushira mu ngiro ijambo ry'Imana n'akanyamuneza kukuri. Hari igihe ubona umenga umuntu aragendera ijambo ry'Imana umenga arimwe imyidogo, ntiyumve akanyamuneza kari mu ijambo ry'Imana, kuko abuzingabano y'ubukomezi imwumvisha ko kubigendera birimwo ubuhigwe bwiwe. Burya kandi sinzi ko murabibona, nta kibabaza nk'igihe ushobora kuba ubona neza ico wokora, mbere kigakusobanukira neza mu muzirikanye no mu bwenge, ariko ukumva ukanabona muri wewe ko uburi nguvu, ubukomezi bwo kubahuka kukirangura, canke wanagitangura kukirangura kikamera nk'igicikiye mu nzira, ugacika intege, ukihebura n'ingoga, utanguye guhura n'ingorane za mbere. Benaho ubukenye bwose ingabirano y'ubukomezi. Nico gituma umuhanuzi Isaya tumwumva ajanisha ingabirano y'ubuhanuzi bumurikira ubwenge, akayijanisha n'ingabirano y'ubukomezi buheza bugakomeza umutima. Ico umuntu yatahuye mu bwenge akumva afise inguvu mu mutima zo kukireka kikamanuka mu ngiro n'ingendo yiwe mu gushaka kwiwe, akagishira mu ngiro, kigaheza kikaringaniza, kikamurikira ubuzima bwiwe vy'ukuri mu biba mu buzima bwiwe bwa misi yose. Iyi ngabirano niyo rero iheza ikatwubahura, tukagira ubutwari bwo gufata imigambi ihambaye kubw'Umukama, kandi tukumva twuzuye ireme ryo kuyirangura, tukayibandanya naho intambamyi zitambama imbere yacu zikamera nk'izigomba kutuzitanya, kudutera ubwoba no kugomba kudusubiza inyuma. Tukumva twuzuye ubutwari bwo kuyibandanya naho n'abandi bataba banayitahura bakazuza kubitahura mu nyuma. Iyi ngabirano irahambaye rwose mu bihe bimwe bimwe vy'ingingo zo kugumya inzira y'ubudahemuka, kuko ituronsa ubutwari butuma tudatinya ngo dushobore rimwe mbere kurengera n'ibintu bimwe bimwe. Bene iyi ngabirano nimwe tubona mu bantu bamwe ushobora gusanga iyo bageze imbere y'ingingo zikomeye bafata mu buzima bwabo, bagahitamwo mbere no gutakaza ivyiza vyabo, bagaheba bikagenda, bagatakaza n'iteka ryabo, bagatakaza ibibanza barimwo, bakemera rimwe mbere n'ubuzima bwabo bukagiramwo abamaratiri, kukwanka guhemukira Imana kubera ingabirano y'ubukomezi biyumvamo, kandi bakumva baremye, bakumva ko bari ku ruhande rw'Imana, bakumva ko n'Imana iri ku ruhande rwabo, nubwo bose bahaguruka bakabagwanya, ariko bakamiza ko gushika bashikane ingingo y'Imana neza muri bo no mu bandi. Mu nyuma kenshi abandi benshi hari igihe bagaruka bakavuga bati bwa bundi niwe yari afise ukuri,
kandi iyo ataronka iyo ngabano y'ubukomezi ugasanga umuryango wose wakurikiye inzira y'agaheza. Bene abo ni babandi imbere usanga baheza bagahindura n'ibihe, bagahindura inyifato z'abantu, bagahindura ivyumviro vy'abantu byo twita mentalite, kuko bafise ubukomezi bwo kurinda inyifato z'ikigwi, ukudatahura kwa benshi, ugasanga mbere baranahebeyemwo n'ivyabo n'iteka ryabo, mugabo bagira bati hari ingingo twiyumvamwo dutegerezwa guteramira gushikishitse ikaba ariyo yiganza, bagacira gutya inzira Imana n'ubwami bwayo mu buzima bw'abantu. Iyi ngabano irahambaye rwose kuko niyi tuvyaramwo ubutwari bwo kudahemukira Imana no kudahemukira bene wacu. Nogira nti kudahemukira Imana neza koko atari bimwe, nogira nti ibyo kwita kuba kurimwo no kudahemukira abantu, kuko mu bantu harimo ishusho y'Imana. Ukudahemukira kwiza abantu niko kudahemukira Imana. Icamwa cino ngabirano nuko ituvyaramwo kwihangana, kurindira igihe kirangutse mu Mana, tugaheza tukihambirira kuco twumva iduha muri mutima wayo, twumva ko ari ukuri kirimwo urukundo rwayo. Ituvyaramwo kandi ubutwari bwo gutsinda inyosha mbi hamwe zitwizingira ko umuntu akumva afise ubukomezi bwo kuziyambura, agaheza akihambirira ku ciza no kugitumbereye mu nyonga z'Imana. Iduha kugumya ingingo twigiriye zo guteza imbere ubuzima bw'umutima wacu kugira ngo ntizicikire hagati ngo zizimirire mu nzira. Iraduha kandi kurinda ibiruhisha, umuruho w'ibikorwa vy'ubutumwa, umuruho w'ibinabiriya womenga vyoshaka kuduca intege, tukaguma twumva ireme, tukaguma twumva umenga hariho itoto riguma ryisubiriza uko bukeye uko bwije, rikaduha ubukomezi bwo kumva ko twogumiza ubuzima bwacu mu nzira y'ubutumwa no gukorera Imana. Hari abantu batangura ubutumwa baza baragira ingorane zifatiye mu kutumvikana n'abandi, mu kubona ibinabiriya bitevye uko batari bavyiteguriye, mu kubona ibinabiriya bitagenze uko bashaka, bagacika intege, bagaterera ngaho, bagasubira inyuma. Baba bakeneye ingabirano y'ubukomezi bwo kugumya muri bo ijambo bayaze n'Imana, bagateramira ikiza bariko bararondera, kuko bazi neza ko bahagaze mu neza kandi atari umurimo mwituma, ariko ko babisangiye na mutima kubw'ingingo yabashizemo. Gira nti kandi uburyo rero bwo kuronka no kuzigama iyo ngabirano subundi ni mu gisabisho, ariko kandi ni mu kugerageza kwimenyereza kuguma ku ngingo y'Imana, tukabigira umwimenyerezo. Izi ngabirano zose mbere uzosanga kugira ngo tuzironke tuzigumye neza nta handi bica, ni mu gisabisho n'umwimenyerezo w'ubuzima bwacu bwa misi yose. Augustino Mweranda ni watwigisha avuga ati ubukomezi burya ugiye kuvyihweza neza ngo n'urukundo rudutuma turinda vyose twumva tunonekewe kubw'Imana. Ni bimwe dusaba mu kibukiro ca kabiri mu vyibukiro vy'amagorwa, mu ishapure vy'ibukiro vy'amagorwa, hamwe tugira tuti dusabe gushobora kurinda ibitubabaza vyose kubw'Imana. Dusube dushishemo akaririmbo hama mu kanya tuce turaba ko twotandukira ingabirano yo kubaha Imana, babe baradushiramwo akaririmbo tumira amate mu kubandanya ikindi gihimba kitujana ku gusozera. Ego ingo mutima Mweranda duhunda ingabano zawe, dushobore kuvavanura n'agatima kabi k'amacakubiri, turabe ingabano nayo yo kubaha Imana. Ingabano yo kubaha Imana ni ingabano kandi abandi benshi bita ingabano yo gutinya Imana, ariko tubitahure neza, si ugutinya ukugugumwa. Ugutinya nk'uko tubibona kurimwo uburyo bune bwo gushobora gutinya, canke nogire nti kubaha, gutinya no kubaha.
wamenga ntibihura cyane mugabo aha na cyane cyane ni ingabirano ituzigamamwo icubahiro c'Imana ikatuvyaramwo gutinya guhemukira Imana kubabaza Imana. Buryo vyitondeye hari ubwoko bushika nka bune bwo gutinya. Hariho ugutinya gushingiye ku vyisi. Uko nako sukundi ni kwa gutinya kwa cyane umuntu atinya gutakaza iki canke kiriya c'ubuzima itungira canke ririya, ugasanga ubwo bwoba buraheza bukadutuma umenga tugendera mu nzira zitari zo kugira ngo tuzigame ibinabiriya vyanse bikunze tugaca mu nzira mbi. Ugasanga umuntu harimwo gutinya ubwoba bwa kazoza, mbega ejo bizogenda gute, agaca mu nzira no mu vyatsi kugira ngo azigame ibicanke atarukire ku bindi, ugasanga birimwo ubwoba. Cyangwa ugasanga avuga nabi, ugasanga yigenza nabi, harimwo akantu k'ubwoba. Sindi navuga yuko burya hari igihe n'inzoka ikomora kubera ubwoba, iba yagize ubwoba gasa nk'iri kwirivuna. Hariho kandi no gutinya bwa kabiri, ugutinya nk'uko abaja icubahiro umuja agira kagira shebuja, gutinya kitamukuza kitamwumvisha yuko afise ukwishira no kwizana, kikamuzingazinga kikamucunyacunya kikamwakiteka yuko ashobora kuba umuntu yiyumvira kandi akizigira icyumvira afise neza imbere yiwe n'imbere y'Imana. Bene uko gutinya siko nako nyene gutinya kwabaja, gasanga umuntu ntashobora kugira icyumviro kirangutse muri we ngo akizigire, yamumenga afise ubwoba bw'uko umenga mu tuntu twose ntashobora wenyene no kumva ikiroranye muri we. Hariho ugutinya nogira nti ko mu ntango nziza. Bene uko gutinya usanga umenga kuvanzemwo ugutinya Imana ariko kandi no gutinya ibihano bishobora kutugwa ko ducumuriye Imana. Bene uko gutinya kugicangatiranyemwo icubahiro c'Imana no gutinya ibihano, nogira no gutinya kwiza ko mu ntango mutima abariko arakuzana bukebuke bariko aragukuza. Hagaca haza rero ubwa kane ugutinya kwiza, nogira ntakoba keranda karimwo icubahiro c'Imana. Nogira ni icubahiro c'Imana kituvyaramwo akoba keranda, ariko koba nogira nti ugutinya k'umwana w'Imana bushitse, uwiyumva ko ari umwana w'Imana, Imana ko ari umuvyeyi wiwe, agatinya agaca kure ico cose cotuka ininahazwa ry'Imana muri we mu buzima bwiwe, akanka kumva ko yokora ikintu kibi atabitumwe no gutinya ibihano kumwe kwabaja, ariko abitumwe no kwanka kubabaza umuvyeyi wa mukunda, ukwanka kubabaza Yezu Kristo yamwitangiye, akumva yobaho amusubiriza mu ndumane, ukwanka gushavuza mutima mweranda. Ugutinya gufatiye ku cubahiro c'Imana, kudafatiye ku gutinya ibihano, ko kenshi gutinya ibihano usanga umenga harimwo ubugunge bwo kwitinyirira twebwe nyene. Ntidutinye kuko dushaka kuzigama icubahiro c'Imana muri twebwe. Vyamwa vyiyongabirano nuko icituvyaramwo ukubaha Imana. Umweranda Bernardo ni wagira ati ukubaha Imana, ugutinya Imana ni nk'umwami mwiza urasa ukica muri twebwe ivyipfuzo runturuntu ngo umutima n'umuzirikanyi wacu birokoke. Kandi koko iyo umaze kubona umuntu iyi ngabano yamaze kuzimangana muri we, arakora ibibi ego ataco yibanga, abikuza ku bindi, akumva umenga ntaco bitwaye, akabona umenga ntaco bigize, ahubwo rimwe rimwe akabona umenga ni nk'umuhizi, akibona akabona yuko umenga hambaye ari umuhizi mu gukuza inabi ku yindi. Bene aho uyo muntu iyo ngabirano iba yarazimanganye muri we, arakeneye ingabirano yo kubaha Imana. Iyo nayo nyene nkuko tubibona izanana mu kwigerera, izanana mu gisabisho tukayisaba, tugaheza mbere tukimenyereza ukwigumya, tukimenyereza ubwere ntegegwa. Burya kenshi ari abantu bagwa mu bintu vy'akaryohera mubiri kuko nubundi babuzingabirano, kuko abona umenga ni ibintu bisanzwe. Uyu munsi mbere ukumva abantu babikora bakagira bati nta kibi kirimwo, ngo ikibi nuko noba ndagufashe ku nguvu,
oya harimwe ikibi naho mwavyumvikanye nta rukundo muri ko murahana uburozi ugasanga umuntu ugasanga ntagifise akantu k'icubero cy'Imana ntagitinya kubabaza Imana reka ndamuzirike ndayamurye ntaco nakazi kiwe niwe yizanye oya nta cubahiro ufisemo c'Imana nta cubahiro kirimwo ngaho c'Imana gusaba rero umukama aduhiyongeberano kugira ngo ikingire muri twebwe ibindi vyiza vyinshi Imana yaduhaye hari uri ku murongo allo ndabahaye bwakeye mwaramutse neza yego muraho murakomeye yego turakomeye yego muri bande mutwakuye muri he ndi Judith bayifukamire yego ijambo ni gwawe Judith murakoze cyane kuri icyo kiganiro yego murakoze gushima cyane ko turiko turaharonka umuco mwinshi jewe umuco nashaka gusaba ko mwompa mwatuganiriye izingabirano za mutima mweranda ingabirano y'ubukomezi yego abatumwa mw'ibitabo vy'iranda batubwira yuko abatumwa igihe bari baronse umutima mweranda ko baciye baronka ubukomezi bw'ushingira intahe Yezu Kristo bakavuga ko Yezu ari muzima bagakwiza hose inkuru nziza atabwoba bafise atanamakenga yego rero nshaka kumenya ryari isomwa bibiri kimwe kivuga aho Yezu yaza hagati muri bo igihe yarize mu bapfuye akababuha muri muronke mutima mweranda yego hanyuma hari ikindi somwa badusomeye kivugaho ngo bari mu isenakuro hama hakaca haza umuyaga w'igihuhusi wuzura inzu barimwo yego hama bose ukaca batangura kuvuga izindi ndimi baninahaza umutima mweranda kugira umutima mweranda abahaye nshaka kumenya muri ibyo bihe bibiri n'ibyari by'ukuri abatumwa baronse uwo mutima mweranda icese n'ibyari baronse uwo mutima mweranda baho ubukomezi bakaca bashingura bamenyesha inkuru nziza atabwoba nukuvuga ngo ni ibihe bibiri bitandukanye sintahura neza byari abatumwa baronse uwo mutima mweranda ego Judy uravye neza muri ivyo bisomwa bibiri biratwereka ahubwo rero izo ngabirano za mutima mweranda bwa mbere Yezu yarabahusha bararonka mutima mweranda kugira ngo batangure gutahura mu bwenge no mu muzirikanyi wabo yangabirano y'ubwenge ibiriko biraba ivyizuka ryiwe ariko ntibari bwaronke mutima abahagurutsa mu ngabirano y'ubukomezi noga ntibaramuronse mugabo bagiye kumwuzurizwa neza mu gihe abahagurukije mu ngabirano y'ubukomezi mbere igacituma baca baronkeramwo n'indi ngabirano nogera nti y'ugutahura rwose amabanga y'ivyo Kristo yabayemwo ivyo basangiye na Yezu Kristo muri uyo mwanya nogera nti mutima turamuronka mugabo mutima burya akorera muri twebwe ukungene wenye nabishatse kandi ariko natwe ukungene ingene tumwugurukiye kuri Penekoti baramwuzurijwe araheza arabahagurutsa ubundi bwo yari kumwe nabo Yezu hana abagira ati ngo nubundi ngo ari kumwe namwe ati mugabo hazoza igihe ego mutima mweranda burya ari kumwe natwe mugabo hariho ibihe bimwe bimwe dukoresha ibintu by'ibitangaza akaduhagurutsa mu bintu bimwe bimwe bivanye uko nyene abishaka ariko kandi bikavana no kungena twebwe tumwugurukiye twame tumwugurukiye nitumenya ikinakiri ko ashaka kugidukoresha mugabo igihe tumwugurukiye waraheza agashitsa umugambi w'Imana kuri twebwe murakoze cyane urakoze nawe ego turakengurukiye Judith bayifukamire kuri ico kibazo ciza abajije cyukungene twavuga yuko vy'ukuri baronse mutima mweranda batumwa mugabo uwo mutabazi bari kumwe kuva mbere muri Yezu Kristo ko haje niho yarari mugabo mu buryo nogira ntibuhishije butaboneka gose ariko araheza arigaragaza ku buryo budasanzwe arabahagurutsa ataruko atari kumwe nabo mugabo hariho intambwe yindi yabadugije ko igikorwa ciwe kugira ngo bahaguruke baronke ubukomezi baheze babandanye igikorwa ca Yezu Kristo yari yatanguye muri bo. Ingabirano za
Inongabirano y'ukubaha Imana no gutinya Imana irafatanye gatonya na yangabirano y'ubwitonzi. Hari hano bihurira kuko iyi ngabirano y'ukubaha no gutinya Imana iheze ikavyara muri twebwe ubwitonzi. Ubwo bwitonzi budufyaramwo ukwiyumvamwo ivy'Imana, tukumva dushaka kugenza ubuzima bwacu tuburoresha mu kungene Imana ibona, igakunda, ikakira ivyo yaremye. Mu gitabo ca mwene Siraki mu kigabane ca mbere ku murongo wa 16 twita mu gifaransa l'Ecclésiaste, mu kigabane ca mbere ku murongo wa 16 ni watubwira ati, uyu mwene Siraki atubwitonzi bwuzuye nukubaha umukama kandi burababoreza n'ivyamwa vyabwo. Iyi ngabirano yo gutinya Imana nogeye n'ingabirano isanganya izindi nyinshi zose, uretse n'izi twateramiye ku izindi nyinshi zose z'ubunywanyi bwacu n'Imana, kuko iziha akaryo nogira nikaho zifatira, kuko umuntu atubaha Imana ivyiza vy'Imana ntivyoronkaho bishingira. Imana yoza ariko ntashobora kumenya ko yagendewe n'Imana. Umwanya w'ikiyago cacu uriko urarumana, dukengurukire mwebwe mwese twari kumwe. Uyu munsi tugarukirize hano, tubakengurukire mwebwe mwese twasangiye kino kiyago ku ngabirano za mutima mweranda. Ntitwabihejeje vyose, ngira ngo hazoza igihe dusuye tugaruke ku cyumviro nk'iki c'ingabirano za mutima mweranda, tubandanya tuzitahura gusumvya. Turabashimiye mwese, turashimiye na mwebwe mwese mwaduteze yompi mukakira ino nyigisho ndoramana. Mutima mweranda bandanya buzuza ivyiza vyiwe, abahe ubukomezi bwo kuzishira mu ngiro, abazigamire icubahiro c'Imana muri mwebwe. Mubandanye mbere muhimbagwa n'ibiganiro vya Radio Maria. Murakoze, mubandanye mugira umunsi mwiza wanyu.